What are my people? It's another day, it's another blessing. Bakunzi ba Kamo TV. People them call me Dan for real, the champion monster conqueror, from zero to hero, from nothing to something. It's Bakunzi ba Kamo TV. No musinenga ugenda bayimirize abakunzi ba Kamo TV. Basanzwe baragize subscribe ndetse n'abakunzi ba Dan for real. Kuko gwero no munsi muzamara kurikirana only positive vibe kuri Kamo TV. Exclusive interview ziri muri industry ya kabiri gatandwi muzamura zikurikirana ngaha mu biganiro zo turabashikiriza banda mudushikira mwongere munagire munafitonde ku batari bwa kishiro bwa kengeri bagire bwa kengeri hanyuma notifications zo ziraza zibiganiro zo genda turabashikiriza mushimiye gutwandikira no mu commentaire ibyo dusabwa abatumire bagiye batandukanye mushaka yuko twabazanira aha ni kuri Kamo TV Dan for real. No munsi nkabandi kumwe n'umuntu watumenyeranye gukorana ari we Idris Nindere Idris Maniragaba Simbizi wasema bomba umunyoni Simbizi umeze gute je meze fresh sana meze bien ya nta kibazo na kimwe fresh twaruko na kera by the way sana kabisa twerukana muri kazo akati uko ratanga promotion warangwana kazo ntabwo ujya batana nambari bofe nambari data bukwe uni data buko wawe na kimwe muri ibyo ko yarahitamo arahita by the way Simbizi ari mu bantu batunguranye cyane wino minsi amakuru yo dufite muri minsi ari mu bintu byatunguye abantu benshi kuja gukwa ibintu byinshi n'abantu benshi batari bavyiteze kuri Simbizi cyaka kabazo ka mbere nta gusubira inyuma cyane gose kuri kwiyumviriye yuko bagize yuko kwa mu 2024 kumva yuko oshinga urugo mu 2024 bo ibyo gushinga apare yuko sheri wanje atabikunda ubu rero uzurafata indirimbo amatitre sheri wanje ntabikunda umva yarambwiye ati wowe munazoshoka kubaza ibintu nibi sheri wanje ntabikunda apare yuko Daboje yagiye kutwiba utuntu gato n'utuntu twacu babiba bo ari mu sheri nakunda ko ngira commentaire kuri ico kintu boko ikintu kiri intime burya abajene benshi je nuko ntakiri mu bajene oyo ubundi sugar daddy mama mwamikazi nakacaba sugar mama ewa ukaroza menye ko bagatoye iri kumana je urumva zoraye kamwamikazi ariko kabido ngunda gupost uzobe na video ninge nzo postinga shinda mugati papi chulo mami chulo papi chulo mami chulo video izo kuri statue la papa sare ko mugisha kuvuga Berisima yarayizi arayizi rero hagiye video iheze yaje muri okay papi ajavuga ati chulo mami umva turi ba papi chulo nawe ni mami chulo sugar daddy sugar mami niyo mpamvu wacu mukecuru mutama by the way ni Simbizi sasa iyo dossier faire ya 2024 ndaza yuko nuko nagiye kwita umujene kandi ndi papi chulo sugar daddy ni sugar daddy rero mugabo urumva apastoge ba sugar daddy no mu bajene biba bamwe bagira ubwoba bwo gufata ingingo just c'est pas affaire à 2024 ni affaire aussi gufata ingingo ni ingingo yemerwa kuko sinzi ko umwe wabonye ko mama aheje ko telefone ambaza ati bimeze gute tu vois ico ako ka detail yo harige rero okene uraba nyene igitimbaye nyene ukavuga uti kambaye ayiwe mbaya reka ndavyikorera atamuryango bwana ntibiryoha bro biba bimeze neza atari mu mihezagire fo ku mwana bato yabonye yuko havuye afise umuryango agiye mu ya Espana cyakoresha umwanya yo yarahiye ati ngo byandahiro ziwe ndahiro ziwe zingora no kuvugira gati jewe ngo sinzopfa nkoye jewe umwana wanyu nzoguma ndamuvuguta kama mbaye aramufise aramutwaye mpaka baragenda leta civile byose baraba umugore wiko burya attention imbere y'amategeko ni yari important comme even na église ni shora nta shengero rimwe riguhezagira batarabona yuko leta yabitanguye bakera byaraba ngo bamaze kubaho
ingorane izi nizi ko burya amategeko agenda abaho bivanye n'imyitwarire ya twebwe ukuntu tuba tumeze uko twitwara kuko namantanga ya karorero k'imodoka ko ndi umuntu nsanzwe ngendesha imodoka hajya kugira habeho icyo bita permis de conduire byavuye ku masanganya yagiye araba n'iki ugasanga abantu bariko barabyitwaramo ukabona ati wewe ko yatamodoka ufise reka ndakugonge mbwa mu nyuma kugonga umuntu byavuye bicyaha cyane yego bisaba yuko umuntu urabihanirwa afatirwa amategeko abaye amategeko rero nibi byose byo kwandikisha abagore kwandikisha iki ukiriki ni kubera hariho ibintu byagiye biraba kandi urumva mu Burundi naho leta twemerera umugore umwe urumva kuba katolika amategeko naho ujya kuba mizima ategeza ko umwe yanditswe umwe yanditswe hariho sharia nk'ibihugu bigengwa n'idini rya Islam usanga amategeko ya Islam ari yatwara n'igihugu icyo gihe uremererwa abagore 4 mugabo twebwe ngaho abagore 4 abo bandi n'abamagenda mugabo hategeza ko hari umwe yanditswe mu n'amategeko bo c'est vrai igihugu cyacu ni c'est un pays laïque ni igihugu kitanga ubwisanzure bw'umudenge byo kwemera mugabo urumva acaho n'amategeko y'igihugu rusangi ubwati gomba kubugira umugore umwe urumva rero umugore rero urahitamo bana bya bindi ngo shino no kashira no ko ari keza ukajya oya utora umwe rero umwe rero ibya byigwa twiga mu ishure nambara amaregle do trois nambara amakesi numbaza ibintu ubwirizwa guhitamo gutora ugashira ku munzani abyumva rero je cyumwa mengo gaje bakobwa barambesha hagomba gusakuma tano mufitiye gahunda mugabo cyo wahisemo kuvuga ati ko twibanira yabaye umwe nta wundi mukobwa hari undi mukobwa yigeze kuza ashaka kutubana mugacaranyika caragira ubwoba usanga yaratinye ni hari umutima wowe ntwari bwamwemerere yuko umva umukobwa ingorane yiwe inyagiriza ngo ndamuvuguta cyane ko nzi abakobwa bose mana ku isi nzima na matata rebe ati sinakurikiye ibigori nakurikiye ibingoyi none urenda ibikugoye ndabiguha areze urakindiya nini yirutse game ngo umwanya wose si ibyo achariruka kandi nari seri kinarinzi yuko ibi ndo mnatakaga ariko navyo nyene mbona kwanza banzu mpime umve yuko amafigo yanje bataranye agikora ameze neza ati ngo umwanya wose ngurumva ngo apana umwanya umva twishi mutwizi après 2 minutes ukaruka gato kajusubira ku ureba bashinwa aho tuboro bazanye muri tedemie tuvuhu umuyaga ibintu rondera nibi warushaka iki majama ke usanga umutima utabira umbwira uti sheri narushe ndahuha ari ibyo ngomba guhutwa uvuga ibyo basi umuntu gaca powesha me jewe nzi neza yuko hari abantu baja kwa muganga uzagende kuri Facebook toujours imiti ya mizani imiti abanyarwanda bo nibo batanga nta bindi bavuga ngo umwanya inkoko bavuga uronse amahirwe umuntu akaba bifise ibyo kwica utafite bitugana unataka mtu kibamba dakika 2 hama ejo urugo rusambuke ndemashaka basi naho uba waraciyuca mugabo basi ndagutabatanga nyine namvuga ati basi no kuruka Imana ati basi tuzobona nejo nanjye mba namaze kandi ukopera fresh imisigaye amavuko fresh security meme uzabe na leta iragira ita INSS hamo igama SS abinise harimo cyintu cya security inyuma yo gukukuruka ufise umutekano ingene uzoba deke cyo umutekano ushiranganje mu mutekano bufatanye na ministère de l'intérieur intwaro n'umutekano birajana rero umuntu ugira ushobora kumutwara neza ifu ko umutekano we uri safe abameze neza no mu rugo nuko ideseme iyo uvuga ati ukeneye yuko bigenda neza ifu ko ibintu vy'uvuga ati arankwiriza gusa excès tout excès est mauvais mais bire erere nagize kuri uwo wundi yari ya excès washizemwe akariro kenshi navuga ati vuga bimurambye amane kare navuga se bimurambye kandi yaransumba n'imyaka aji javre
gusumba ari mwiza vraiment mama nawe ari mwiza nawe yagusoma imyaka naci bitwara beautiful mugani yasumbye mama mwamikazi ararenze is more beautiful God the one was beautiful kandi mwamikazi ndambwiye ati uzujima kwa nose umugabo gukunda kandi ufite amateka kandi abakobwa nabone urazi yo kurongorwa n'umuntu ata histoire rimwe biraryoshye igaje nari nzi yuko atamukobwa n'umwe kwisaba nkunda oya nivyo ari gukunda jewe nsuku kweki weekengereye sa nivyo umva byomba ari gihe ega mani birashika mani ukavuga ati ngiye kweri none je dabo nta jambo na rimwe ry'urukundo nzi nta na rimwe ndumusoda niberenga muganje numvise bavuze ngo umbwiye ko umusoda nce nibuka ase nahigeze harakadada karaho ka before igenze ndafise na video yakambwiye ati ngo ngukora nk'abasoda sinifanya mimi je ndibuka je kera ko je dabo izi stories za I love you nazijanye n'umukobwa yaraje arambwira ngo moi je t'aime à la folie toi et moi dans le même tombeau basigaye tuzi n'utujambo tunutubwira abamikazi mugesera yaramevye n'umugesera ava mu Kirundo sasa je t'aime à la folie ndafise muhira ndafise comme mwamikazi amikozo duture namgato ya nuduturire vraiment ntabwo ari mu souvenir ce sont des archives alors itandukaniro rya archive na souvenir ya wala nk'ibyo biboro ubona ngahe nyuma yo ma classeur hari que usanga ari archive ari ibintu byaheze mais bashobora kubigira ko maybe ni histoire ça fait partie de l'histoire urabyo mbere histoire rero uci ufata ugacu biturira urabyo ni nka bibliothèque buturi urabyo nk'indi ko ndakubwira nga urabyo fate nk'ashaka kubwira ati nk'ibyo ntibyigeze biba yambwiye ati washinga ndakwereka nikete singira nga je t'aime à la folie toi et moi dans le même tombeau tudutima wadushizemo kera baracapa ndakubwiye ko twe tubashoga dadi bashoga ega bumwe murahiriwe mwibumva WhatsApp ba expert telefone bayimyivye yabiheze mwakera barabisigara tuko na papier udukete ndadufise kuri akamba kuri Sevalante akagura carte ikono tulove gucya mera ndabona n'umukobwa none ibintu yandika rero bivaye ndimwiye kiraho nako n'umugenzi wiwe no modad nambwa ati cyo ko kagenzo mwitwarira kuko ndafise ama preuve ndafise cyanditse nani mazi imisi ndiko ndiburanira ntara ibintu yanditse ndaba myitwarire ntibihwanye numva ko ari cyanditse yifise atonze kwitwarira kora ngaho arambwiye uko twayemo dans le même tombeau tuzo turi hamwe okay mu butungane basabiki icyanditse sindagifise ati uyu mukobwa yanyemereye yuko je nawe tuzoba turi hamwe tugarangambani muri ico gihe none umva ico ni kiki icyanditse kabisa sasa so urumva aricyo usanga rero icyo byanditse turabigarda twarayibonye tukabisoma bamwe bakumbe wari umuntu bavuga bati none kanda muhonje ujya muhungu ega n'abakobwa baye kujyanye n'uzuvuga ati hajya mwana nakabimera uko nanje rero niko n'abahungu bibaho hajya ntabuzingi bikobwa nkabinga yaze ati icyo je baramaze kumvusha kabaho niyo mpamvu rero dushima Imana ati mama mwamikazi niyo mpamvu ugiye kuva umunsi mbona ndatanze inkwano nakinirukira kumupostinga ati n'uyu canke n'uyu avyumva muri 2024 mugabo tu ni ibintu twifuje before harabo twari tuzi ko tuzobikorana babigenda kumbe bo bashaka kuduhonja gusa birabaho n'abandi badushaka ko abana naishi nabive mugabo urabaho tu nimihezagiro uko biraryoshe kubaho usengerwa n'abantu benshi ya simbizi urubanza rwawe twarabonye yuko rwa rubanza reka duce nk'abarengana aho gatoya mugabo naho byabaye urubanza rwawe naho shiri wanje atabikunda shiri wanje ntabikunda shiri wanje
n'abashira batabikunda urubanza rwo ruranzwe n'imico kama y'ikirundi simbizi ijya ide yari wawe yo kugira bijya yo kuvuga ati je nkeneye ko urubanza rwanje ruba rufise ubw'imico y'ikirundi cyane n'umuntu yaguhaye daravuga ati d'abord mu cyambere je ndi umuntu namwe nifuza yuko ibintu byanje byo ba 100% by'ikirundi c'est vrai dufise imiryango tuvamwo dufise n'ukundi kwemera umuntu aba afise je nk'umu influenceur ndifuza yuko n'umupatiri azavuga ati ntimurabe ibyo nkora murabe ibyo mvuga mwumvirize ibyo mvuga nanjye wenda hari ibintu bimwe kubera twebwe urumva des fois turavuga mugabo hari n'ibindi dukora biba bigomba kubera akarorero abandi iki gihugu nico wacu utakaranga ugata akabanga ukandurana akaranda ambaga bro yutayibanga takaranga kikurikirana akaranda suite ni direct birakurikirana kabisa rero nje nk'umu influencer y'umuntu mvuga uti ndafise abanyemera ndafise abanyizera sivyo ndafise abantu bankurikirana ku minota guca ahonca abagomba guca mu gutera ikirenge mu cyo nateye nabonye nafise n'abafana ujya mu ntihagurutse yagera avuga ati jenje ukuramutsa byonyine iyo baya n'abagukurikirana bega n'abakurikirana mba ngomba kubabera akarorero keza hariho ibi tuba twaguyemo turavyemanga ko n'ijambo ry'Imana riravuga ati nimwature kugira muharigwe niyo mpamvu hariho na mu Burundi ni bore twango CVR Commission Vérité et Réconciliation vuga ati je naramwishe ni mbabarira namwishe nibigira nkana babarira uravyumva bibaho katura kandi watuye iyo watuye uraba free cyane niyo mpamvu ikintu kindi mo ndacyexplose gitanga n'abandi bagihana n'abandi yo kuvuga ati buri gihe cyose yo ndosa amahirwe yo kuvuga uti aha ndi imbere y'abantu kumva mbakarorero nama nca ndaba ikintu kiri à l'intérêt global sinzi ko urabona profil yanje WhatsApp iyo profil historique n'umunsi nigeze kuja muri equipe yategura inyigisho za nyicubahiro mukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza iyo mba umuntu ndi personal iyo mba umuntu ndi personal iyo nama nari kuyijamwo je nyene kandi n'abantu bakabona mu ifoto yuko ndi kumwe n'umukuru w'igihugu mugabe bico nabonye rukwijamwo ko abaye guhamagara abafizo bazi abari babagira inguvu gusumba je n'abatumiye uragitahura ico kintu bisigura iki kwambara kugira iby'akaranga je yabikunda nuko nyene numva mbava mu for real turazi yuko amadini ni iki n'ibintu twazaniwe ivyo nawo bidea ko umuntu wese afise ukwemera peu importe ivyo yemera dusubiye inyuma y'imyaka ijana dusubiye inyuma y'imyaka amajana 200 pana 100 200 dufate imyaka ijana 50 ibi twemera sivyo twemera dufise ibindi twemera cyane je yabikunda je impeta nagiye kuzihezagiza ku mupfumu biya bihe twarabivuyemo ndakubwiye ati yabikunda yaba umupfumu atigeze abadiabolize je ndazi ndi sûr et certain hari umupatiri nzi neza yarafise akarima kiwe yagize kubera kumwiba cyane yaragiye kumupfumu arondera urugombeko arakubita nyene urugombeko kubera hariho imyemere basokuru bacu bari bafise yabaye diabolize byitwa ibya shetani kandi bya ibintu biri propre bifise birimo inguvu zihwanye no kwemera kw'abarundi mugabo ibyo babyise ngo ni bya shetani mugabo imbere y'umuzo w'abakoroni shetani ntiyabaho shetani twamumenye muri Bibiliya twari dufise ibyo bitwa gubagwa bigata imana mbi iyo mana mbi yari hari imana nziza n'imana mbi iyo mana mbi niyo yatera ibindi ibyago niki ikimana imbyaro niki hariho imyemere y'abarundi bagira ukundi kuntu baca babigenza akambaza imana nziza kegera kiranga bagata imitwaro kuyengene yizi kugenda byayibihaso that is why urumva hariho n'abantu hari abapfumu akabaho barumenye abantu bavura none
turiko turaba nka technology nge no musi bavyara mbwo no musi umengo utagiye kwa muganga uravyo mugabo ari ukuntu before ari technique bakoresha kandi baravyara neza kandi bakayivura none yagiye iyo technique mugabo no musi numva ecography patati birebire mugabo hari ibintu bindi okazo hamwe tubuze ibi vyubu vyabaye none ava vyagenda gute babikora gute bazi ko ubwo bumenyi bwagiye Hindi bukakera yuko barengera mu masite bariko baradusiramura hamesha nyene mwe uyu numengo utagiye kwa muganga ndabeshega bobo mengo ntibibaho kivara kandi twe twasiramwe mu masite baratuvutagura mugabo isanga kasigaye kantu gato bakagena kozo nona ga point akaburungu mugabo urumva mugabo easy fresh mugabo hari ubwo bumenyi so that is why rero urumva je yabikunda kuvyimico ya umuryango nyemereye bagenda kumupfuma karaheza gira impeta kandi urazi ko umugore abonye yuko yambishwe impeta duke kumupfuma oyo guce nyuma ivyo nivyo tiyu kazodo umufashe Egaraje mafashwe miri kuvuga nta dekora ndayambaye ni nkuba ari ibigore by'abandi ngaha basundagura byambaye amameta ngaha apa bikiri bishasha zigisa neza anore ni bikibria myoga umugisha yagifashe na akikunumuje rero bagore bacu bagira gutwara bagenda umujinya gazantuma chingiza katayinwana mugabo ugiye ku azati iyo meta yambitswe ivuye ku mupfumu yavuze yamajambo bavuga ati ukazobwira neza yuko bakazoyiga uzokwitwa n'inkuba bwira umukobwa azoshinye mu muga ntibibaho aye uri se nyene ko genda uratoje usanga utodi system abantu benshi usanga jewe kwanza umugore kwanda bintu Ije kwa pasteur je kwa batiri murabivuye kwa patiri tuzojaye mugabo muzawa meta zanje ash nzozidoga nahi imakamba niji kirundi gakera hari ukuntu imiryango ngene ingo bazunga yende fresh mugabo hari akantu ko uja kumupfumu urumva yuko ko natudahendanye ubu nawe yakujya kumupfuba aho bwati aho kadekona bizo bimeze gutya ugashobora kandi umupfumu kwanza akazana nk'imiti kwanza agaca barasaga peti iyo niyo bita kuba umubiri umwe biga bindira by'imyizere byo kwemera ngurumva ngo yapana bizo bimeze uko no biga sivyo biga gusa turabikora gire ku bw'imiryango n'ayandi jewe ivyanje vyanyavyo cy'umugore nzomutwara umupfumu yebwe atubone uduhezagiririze acahezagira gwiwe kwanza abazagira iwiwe twebwe pana inkuba dukora ise n'umuryango wacu bawo gute Zimize dukomeze turazagaruka kuri icyo cy'ubugeni para prejudice ariko rero sasa maze iminsi ndaba ama interview kora namaze iminsi ntabona umenga Adamu nturi kuramuvuga kakariro ni kariko karakwira bimeze gute we na baramumanuye rero nica mvuga iki wege barakimenyesha gipangate ki yaraheze bimeze gute yari dewe mu kumanikwa haye oya kontra we nawe bazi kontra je na Adamu ntizofiheze kandi mu diaspora cye mbaho gute muri iki gisagara ega manu we kino tazi uno musi namba ka TV bapambana kuri YouTube niko yabarazi neza yuko aba media locale ngaho ubu nta ma sponsor akironka ndibuka nka za 2012 13 wasanga muno mu ntangwa wasanga za tele renaissance za televisa ambassade y'u Faransa wasanga bahaye amakamera ikabaye ivyunguka za coopération Suisse za Union Européenne za kwa uno munsi ntibikihaba basi navyo b'investisa akavuga bati reka ama media locale tuyahereza ibintu tuyashigikire ibigaya dasizo n'umuco usanga baca babadandaza bugera majorité y'abantu bakorani n'aba partenaire ba Google Google nayo nishiramwe y'abanyamerika Adamu nawe no munyamerika urumva nyene ko notakaza umupartenaire uko nyene namuronse uraza ntabyifuza ni benshi umva je nkanje naramaze gutawura yuko ubuzima bwacu bwa entertainment ntibukunda ta diaspora d'office ntibikunda ntihayo batse
that is all umusanga tugerageza kurondera ama devise hari mu nzira zose rero ubona akamo yita ku biti n'amabuye bwateka tupambane turako tura content imeze neza kuya turabe yuko ku musho w'ukwezi turakora umusaruro umeze gute devise yinjira mu gihugu rero urumva rero novuga yuko ari ivyo kuba Adam nahagize turi kumwe n'ubwo turavugana mwana meze imbere turi kumwe Adam nta kibazo na kimwe mu diaspora wese turi kumwe ko bamenye yuko bo badahaye kuri doha namuryama kora pass sasa turabonye Rayvanny yaraje Rayvanny yarakoze concert kwa gatandatu no kuwa Mungu niba nihenze concert yiwe wayibonye gute ari nka wewe umeze gute wayibonye gute nka simbizi tuzi yuko ari ama concert akomakomeye akubita ngaha bo concert ya Rayvanny nari sanse kuyijamwo kuko warashaka fani twe twaravuganye tutangiye tubigenza ko d'abord je simpora mfata nk'abaririmbyi baje bavuye genda bitabashitsi bita ba guest ndabita ba guest aba guest kuko akagaye ko mu ndimvya java hanze aje gukora bintu nka one man show twayibonye barabikoze ba Israel mbonye bande bakaza ngakikora ibintu mengo kuje mu rugo rwase urumva ibyo uwo yitwara pambanye ku buryo umuririmbyi w'umurundi yiyumva yuko ubutaka ari ubwiwiwe apana umuririmbyi aronka ni juste nyene kubera bagifise bwa bwoba iki hataje umunyamahanga uzorabe ama concert yose manini abahaje abanyamahanga mugabo ufite abarivyi bo ngene ntibarikuramwe ubwoba kandi si bo bonyene Chokera ikubaje ndakubaza ati kwiki atabarimvye bo mu Burundi bashobora gukora concert ubwabo bonyene hatarenze kuzaramwo umushitsi d'abord abarimvye y'abarundi suba ngo ntibakora concert bonyene ahubwo n'umusa abarimvye y'abarundi ntibakitegurira n'ama concert barindira yuko abo mu investisseur burya nka DJ Fanny azavuga ati Rayvanny twe twaravuganye aranyemera yuko azokora show ama muri ico gihe urumva ko abarimvye y'abarundi bacha profitira bakavuga bati barabahereza ibiraka kuko abangana kose mugabo kintu kimwe mpagarara ko nuko babaye benshi baca bajya make biraryoshe yuko dufate nka Rayvanny bamuzanye ku noti runaka bajya benshi bemera bagaheba deal cyangwa umu investor avuga ati jewe nturi umurundo umwe bite ikiba nka face to face vuga bati irimo benshi baca bajya make ikibi sorosoro usanga mari ibihumbi 200 300 kwa bari benshi baya micoro urabona Rayvanny zagenze uko sasa bro zo kumfasha ikiba zamfasha mugabo avuze ati Rayvanny araje cyangwa undi mu artiste nyene akomeye ati kuri stage bazohahurira na Bman Boy make kuna daboje bacha bipanga akavuga bati twaronse noti kimwe tikwiye twaronse katondera aba danseur cyeka duturabe band bazotuvugirize live comme ça show ikajyo cyangwa bavuza bati muri no show sotumira dramatic bakamuhereza inoti kwiye mugapana gufata drama how is designer inde muyoro ya kosemo abantu benshi usanga bere banashaka usanga amafaranga bagiye bose babahembye byo byiza bayahembye umuntu kubera cyaba make bafuma bayaha umuntu mugajo hanze amabwira bipime Ubona yuko hari kurondera nk'umuntu DJ Fanny ariko mubajije ati none ko igata muri gender wige dutora kugira ashobore kuparticipa muri concert yiwawe show ibintu by'ubu ntibisaba bari nta nabari gender dufise ngaha dufise abashuga daddy n'abashuga mari oya saba bigwe ni sugar daddy mugana balidi n'abantu oya ni gender wacu jewe ndamaze kwisigura inshuro nyinshi bugana barimvye basaziye muri mu game point n'abashuga daddy ibyo kuvuga ati ngo 200 mu muziki ni sugar daddy si sugar daddy niko tubitu tugenda kuraba ya maseri yari Idi Sharon ramon Idi Sharon yafise maseri twa sugar daddy n'abashuga daddy no ustafting urumva ngo kubera imana bamaze imyaka myinshi kuri match niho barore ibintu rero yakoze warabibonye
ntiyakinye yari muri podium muri VIP bamwakiriye neza hageze ko bambika abantu ba medaille agaca guma zaragumura abafana bagatera induru gushikanaho abibwe amatelefone bayibwe bakoresha umwana bazakoresha umwana victime wa Roriro ba Trezor koresha umwanya ya iPhone baramwibye kubera abafana ba Roriro kubera kuba umva Roriro yaciye haguruka ari muri tribune nkuko umengane muri concert atangura kuzeragirira gutya basanye mikono kameme none uyu rero ucuvuga ngo numurije ndetse n'umushuga daddy kubera abashuga daddy nibo bantu bikomporta nk'abana bagendana baba bagendana n'abana bangana n'abana babo rero ibintu rero yakoze ko yifashe nk'umu underground bari umwana tabamenye ibi kuko burya kumara imyaka myinshi uri muri game haraba nk'abaririmbyi usanga bari muri no game kuva nka 2005 déjà arindagera no munsi ça fait 19 ans game ayirimo mugabo atigeze ro nk'amahigo yo kumenyekana umuco mutu mu underground ko afite experience wunda dafise ya cyo abiyumva umva ko ageze imyaka y'abashuga daddy ega sinabatama bose twe bashuga daddy nta muri gender bashuga daddy ni babandi bakuze mugabo bagendana n'inzoye iyo ukuze ugaca yikomporta nk'umwana nk'uruyoya nk'umuntu akirondetsa nk'umu underground ariko ntubashire mu cyenda kwitande sugar daddy rero izina ryiza duto oya turafise abaririmbyi bafise uburambe babatama babakambwe hamwe n'abashuga daddy rero n'ucugomba ari kuvuga ngo tubitabare jande umuntu witwa legend afise ikintu kiri palpable murashaka kumwibukirako Fizo turafise ibintu dushaka kumwibukirako n'iki makaro rero indirimbo yasohoye nani ndafise indirimbo nasohoye mbwi ikintu kiri palpable vuga ati ça c'est Fizo halakine gihari rero nizimubesha abantu mwumva ngo n'umurejande ngo ni umurejande n'umuntu bafise ikintu yubatse cyangwa chaîne runaka yubatse bavuga bati iyi icitse ngara afise mezo ya Bantu Boy urumva ibyo twese na Master Music arafise mezo na Empire hariya kwa Karabasase arayifise rero ivyo nivyo bikugira umurejande na Bobo ngara bize studio isi studio no nisi matozi ya sama moniteur rero n'ucugomba rero gufata icinco kintu cyagiye kiratwica kuba tubona ukuri muga tukaba mu illusion tukiba mu kwihenda ibintu kubyinterpreta tukabyita uko bitari umuntu kwera amazi imyaka myinshi muri game ngo mu legende no mu legende n'umuntu yakiri inzira abandi kandi ku nzira yo pana umuntu yakoze umuziki arajya hiti nonse hita agacapanga igeto gira zarajya abana yarasohoye Dabona no umuziki wacu ni porno yarasohoye Dabona Daboje yasanzwe yarasohotse Daboje yakuriye muri Iko nimbere yuko ajya muri Iko Music naenda mu Daboje yasora yasora remix ya sorry zande zose ajya Daboje twese twamaze kumumenya je Daboje ndamuze kuva 2011 ari muri Wakari Gangster rero tuvuga ngo no hari abantu bakwakompanya gusa kugira uge niveau bugeze ko bakwakompanya mugana cyitwa umurejande urabyo kuko yari twavuga yuko ari kuba umurejande iya mukuza akamukoresha amatourne muri Europe kwa amatourne Fizo yaronka ya tourne imwe uzi ya Fizo nicaye bwakere oya igero cyagiye kugera baramaze kuva muri Bantu Boy bisigura yuko bari barageze kuva kera mugaba ama opportunité yakihashira igufuri ariko buda ivyo navyemezo niyo mpamvu niko biri urabyo ubu no kubwira ati mbwira contrat imwe nzima kiri kuna Daboje cyangwa Dramati bakoze bari muri Bantu Boy wembwira contrat imwe uti bakoze imiziki gusa myiza tu nabindi uno munsi bro James ndafisa abana sivyo abana ndifuza ko bazo umunyamuziki abanyamuziki mugabo kindi ko ndakora ibishoboka byose kugira abanyamuziki bahari bazobera karurira abana banje bavuga bati nifuza kuba nkanaka gushika uno muntu atatuvugana nta muri numvi numwe umwana wanje yo kwifuza kumera nkawe
kubera batatewe amada bateye amada c'est comme ça aho uvuga ngo umurejande mu gutera amada n'abakarani bateye indabo ubona barejande budarega tubandayiriza turageze muri sama bon tugeze ngira mu umurejande wa mbere mu muziki wacu mu burejande no kugira abana benshi n'aba Fabitozi numvise bafise abana ngo 7 batari mwasangiye nyina no so legend umva gusubuhizi hari n'abatipe bakreye na groupe abandi bapete bajava ruguru ba Masterland bandi bafise groupe yitwa abahizi yafise ngo kubera ngo bateye indanga abana y'ubujumbura usanga rero n'abafranike ngo abahizi afise groupe yawe ya WhatsApp umva na pete bajava ruguru bavyara n'abakobwa bavukiye bujumbura ngo ngo nebwo buhizi c'est pas ça wa entertainment yacu turakwiye kubihagararira tugahindura histoire yayo batuzi nk'abatengu bose baterinda none gute twebwe tuboneka nk'abatezi b'amada kubera tuboneka yuko tutari honnête kubera tuboneka yuko tutari credible amateka mabire niyo umurejande nyawo no uhindura iyo histoire abaro ntarabaho kono gushika no munota nturumva umurimbye mu depite ndumi yabigerageje muri 2005 ngo yabaye wa nyuma ariko ngira abarejande barahari babahaga ibabo bose benshi bishwe na sida muri ama generation ni bimwe bishwe na sida abo nuzuzana abo urumva nabarimvye bake abona bakukuruke nesi bo barejande none gaga oera bakukuruke kinabakoze umuziki baragwara sida bagite ibi nuzubita barejande aboreka ibyo bintu muda tugeze muri sama muri sama tugeze nko muri no minsi tuko turabona amadate ute hari hano abashusha hagiye hatandukanye mara tukaba tugeze kuri no tariki atama afishe menshi ko turabona je ni kintu nashaka kubaza none byabe ko bitwe aba boss bo bariko biterwa ni kutaboneka kw'ibinyobwa aba boss baratinya yuko d'abord kwanza mu binki babonye bakora ibinyobwa nibo baba bamaze kuduheza amatariki ya mbere aba batipe barafise ikintu cyitwa Friend of Amstel Babrodi barafise ikintu bita Pro Musique cyama kiba mwako cyarabaye umwaka bajave prédit ça yuko bazohomba azogira iginzo muzibure kubera narabivuze c'est-à-dire nibo bantu ba mbere bariko bitangura nibo baba batangurira abandi amindi bagacaye bandanye ko nibo bafise chiffre d'affaires nini kandi amarundi barayafise y'ama devise ndo banakosa basipatiyaga badaju n'aba Bruce Melody n'abanani n'abandi bigeze gwenda tipo gitwa Timaya yari umuntu yabisiguriye neza yambwiye ati iyo amera bahereje daju Timaya urumva je umuntu yabisiguriye yambwiye ati umuadeje bafise muri Bralodi no mu Nigeria kandi urumva sinzi ubucuti afite na Timaya baraza biko bigenda guhanahana so ndibaza ni hari abatrotari sinzi ko bise umboso ko turavugana niba ndamupropose yuko abikintu yategura muri sama no kwera mbona neza yuko uno munsi ega uyuke yuko aba boss bara babitegura ivyo bategura bara babitegura bagize reference ku banyamahanga baba bari hiti mu gihugu none uboza nande abanyamahanga baba bari mu gihugu canke hanze mu gihugu nga ega twatwinjiranwa twatumva indirimbo zanakazi rihita umbwiye indirimbo mu nyamahanga rihita imwe yabarundi muri no misi z'amatunza neza rero kubera iyo deal batari bayaherutse yuko hashobora kubaho mu gihugu atamunyamahanga numwe arimo harimo abarundi gusa muri ico gihe n'umudandaza shabanza gupambana avuga ati none ndabashire ku giciro kingana gute ndabapropose ngahe dukorane gute eske ninabikora eske c'est sûr yuko fan base y'abarundi nabo izoshobora kuza kubyita babwira nanje yanshizemo ndayagaruza sinze mpombe byongeye bazere aba investisseur bose babwizwa ubu bariko baribaza mugabo ndazi DC mu kwezi kumwe amezi abiri bizavya biriko biraba neza kandi ndazi ko abantu bazovyitabira kandi urumva kindi nashoboye kubitiramo kenshi byakunda kubera hafi y'ibiyaga Zion Beach cyangwa amazi nayo yaraduze
bisaba ko ajya amazi abanza gutega umwambiro tubanze tuyanywe yose tuyahindure inzoga twamagare Yesu akoroke ama ahindure vino tuyanywe urise tudahendanye nk'ubutanganye kumwe twumvuka yabaye vino urisire kwitohera kwitokamo kunyota abarundi bagufitiye yaje ndabona vraiment muri nsomene yonyene wewe uvuga ati bene wacu tubutanganye kubihindutse vino baje batanga konze indwi imwe mazi yaca asubira inyuma kabisa indwi imwe yonyene wabaye umije baba katanganyika umva uca kurengana uraza gusoma umudemo kumusaga kaba kume ngo nime kuri kuranya buda ariho we love music irafise concert ejo 11 nyuma ni hands ariko akaba hashoboye ku malheureusement akaba hashoboye kuronka visa y'umuntu umwe je kuri je vraiment yabaye ari nkurumbi kuko aho murundi wo muririmbye ashobora kubura visa agiye aje performing je nkine kukubaza we nka bud ivyo bintu uvyumva gute je kuko ivyo ni ibintu vya mbere numvise bicitse bo bibaho nyene bivani beka visa sitwe tuzitanga si ibintu twiye ikibaje nuko ari abantu bagombye kugomba kubishiramwo izindi mvo la mugabo ubu ntibereye mu Rumonge gusto bari mu Rumonge kuri iri note ne baramuhaye avance c'est bon le fait ko ataronse visa nibisanzwe no muri green card barakina ama green card ari abapasa nabo byankumva nibisanzwe ivyo tout simplement gusa namba ko show ari ya love music mwakaba yagiye ni fresh biraje no umva performance zoryoha tuzi ko indirimbo nyinshi kaka abarundi bakeneye beresi mamani nibisanzwe bro ari gusa egage cyo gusanga no muri ko bivuze ni beresi bari bikeneye beresi ni beresi manwe bakeneye ni bisanzwe mba bakeneye beresi akaba yarose visa ispeta ko tunafise mega hit c'est gusto bisigura yuko ari ibintu bisanzwe mugabo oya ni bisanzwe cyane kandi numva na Gustav vyakire nizi ni bisanzwe ko Bercy magezweho ari mu bihe vyiwe iyo umuntu ari mu bihe vyiwe urabimwakirira uko nyene ukavyubahiriza yego bizokora ku performance none ubona none vyangi CD bashira mu egasi concert bagiyemwo man nibwo abo house party bagira no pool party nake cyo kushiramo CD muri sabufa GBL murinde ukavuza mukabiti ukagira muziki ya mark interpreta nibisanzwe twese indirimbo saizi wacu kwa tuzi interpreta kera ndi kama boom twari indirimbo za Professor Jay nabandi ni juste go playing a CD baga playing ntazi imbere ni ya ari concert yateguwe bagira live abantu bakarepetira bagira iki aho no byo kwa byozanye kandi umugabo ari playback nibisanzwe bona dramati ari we agiragire tourner mu intunzenya urabaje kuraba amasho y'abarundi ubone aho umuririmbyi bene ibuka umuririmbyi nigeze kubona bigeze guha oya hapana turabe kwanza no kuri iyi show yaheruka kuba ya Revan Daboji yadugiye kuri remix ya Amere cyo fete ibyo bintu sindigenda bitahura ingene umuririmbyi ashobora kuduha kuri stage akaririmba indirimbo itari guye bari nundi muririmbyi nigeze kuririmba kubona ari muri pre-music yigeze kuririmba kuna matata n'amavesi ya Mokenzi yose aracabura kandi ari umuhungu urumva ivyo nize barundi bacu n'abaya amateur ni bari professional ntibazi nivyo baba barimwo rero baramaze kwimenyera muri iyo monde reka mugabo reka dukore tuzoshika Dramati nako ndavuga Dramati turabonye ko yashitse twangushika no budget ndabona video ya hano yakoreye concert kandi yaratangwa na maboom nayo maboom nakubwiye ko ara na maboom cyangwa chill meet and chill nibaziza byita masho greet and chill mwe bya Adobe nimwe nivyo kubera n'umuntu abavuga bati ndafisa meet and greet nimwe nivyo nibaziza byita na masho kuko n'abantu ariko niterambere ku barundi ni fresh gusa muri CV yuko maze gusohoka ugiye kuramukanya yigira kabiri kubwakazi c'est bon indirimbo yewe yaragiye hanze uravuga ko turavugana
wari wavuze yuko Dramati yaheze ubu nawe bimeze gute yasuye kwigarukana nka Buda yasuye kwigarukana oya muri d'abord Dramati nashobora kubura visa umutware buraya ko yaramaze kujya hagaruka icyo ni ikintu cya mbere kiri très important DJ Paul yaramutwaye bwa mbere amukoresha ubutourne mambiri tatu kandi ibyo kujya hanze ntibibaye kuri aba gusa byarigeze kuba kuva kera Fizo yoya oya Fizo yaragiye kumvuza umuryango mugabo nk'abantu nk'abayoya baragiye mu gihe cya cinquantenaire bati Max n'abandi abantu nk'aba Christian Savye nabone baramaze gusohoka igihugu bagenda iburaya mu muzatandukanye za entertainment rero umva ibyo ni ibintu byamyeho bihari numva mugabo no musi tugitusubiye kandi kubironka niteka kuri kubura amaviza n'ibisanzwe nakigingi yarigeze kubura visa muri bageze kumutuma mu 2016 uko muri Canada yagiye kabiri no muri Belgique barigeze kumwe mu bwa mbere visa mugabo urumva bamaze kubona yuko yagiye agakora ibyamujyanye akagaruka byoroshe birarusha nka Dramati yagiye bizogorana kuba zo mu visa kubera muri system arimo kiretse yagenda akora amanyanga akagendana bitwaje bwa puturu babizo ubutisi gatwa puturu bwitwaje niho akagira umuntu hari ane kare nuzo ubona agiye amaporno bakina bibaze ngo kugira baguhe biroroshe gani business baba bari mu man business imeze gute mu bindi bihugu mijya bihugu byabo umugore yarubashwe umugore arubashwe gusumba ikindi kintu cyose atangura umugore hamimbwa mu mugabo ya mugabo yazo umugore yazi ubwa mbere rero umugore si hari ibihugu usanga umugore tugiye witwaje amaputuru ngiye kubatesa tugira umunoho gacuja kubaka yana kazi yako nubugesera mugana ko ndakubaza kuvyerekeye indirimbo yiwe iri mu bantu ikirakundwa muri no minsi wari kora kosho wari kora barambwiye yuko atagize ibi nazoshobora gusubira kuza mu bantu ese ubu bimeze gute indirimbo ndibaza ni gayi sohana namubwiye ati indirimbo ni aka histoire ka bien icyo nabikundiye nyine nabayisore imwe na Double J yasohora ni indirimbo zitatu by the way zasohotse muri week imwe bavuze zasohotse umunsi umwe yasohotse ya Double nabikunda mwe ni ya drama byasohotse bon umwe yaririmba story unda karimba atijeshe bon ni ndakunda bon ni juste ni challenge turabe challenge ya bien ni ibintu bya bien indirimbo yarashitse mu bantu nziriyo kuko ega indirimbo za drama zifise iyo zijya hero class sociale zijamo nanje nizishigera muri class sociale ndimo kubera je Dramati ndamwumviriza gute umwumviriza kubereke ni gangster man comme legend comme Jinji Kagawa aganisa mugabo ariko arazana ibintu ngo none yari yende katari mu player kadashobora gukunda umuntu biga ni bona bwete ryarashitse ya ni bon mwari utundi tuntu yararirimba ngo itamporize utato ibyo cyitwa bitwaraye tugamisha naye by'ubu player by'uburaya wapi nabe nabyo twakira ibyo mugabo tusemprema gusaka bon karageze umugabo ni fresh tumga ujya munsi ntibagiye niho hasohoka n'indirimbo y'umunyarwanda nabibonye Dumba ariko aragira challenge Dumba by the way n'umuntu asanzwe akunda Dumba arakurikirana biga nijya bona narayibonye hari indirimbo yitwa Volley yande umunyarwanda yitwa Christopher mugabo aravuga ati waranaga n'abarundi ubu basigaye bashaka ubwo rero n'urugamba twagwanye sivyo turerekana power dufise urabyumva twarerekanye nguvu dufise namuno musi Christopher ari umuririmbyi akomeye mu Rwanda twayigumaguma muri 2006 urabyumva na concert yari imeze bon twarakoranye muri show mugabo urinze ubona uno musi yuko abanyarwanda basohoye umurindi w'abarundi bajya hejuru nicyerekana yuko abarundi bari connected n'iby'abarundi kubera bava bakora ibintu bose gusoma mu Rwanda ngabo no munsi bari connected n'ibyo nga ari umuntu ayikenera kumenya amakuru ari hariya bose bari na dema nigeze kubona ntako batagira baragerageza ko barazi ko inote ryoshe hari n'umugore nigeze mbona akina ibintu by'amakomedi yigeze kuvuga yuko akumbuye abagabo b'abarundi ko baryoshe hasanga imipaka yuguruga ze kwiranga abagabo b'abarundi ibyo byose urumva rero
i Burundi hameze bimeze muziki yacu iraryoshe, production yacu imeze neza, video zacu zifise quality. Turabona yuko mu misi heze na Elare basa nk'abamudutwaye kubera yuko tivwa. Rero ubu tuko turitahura tumenya n'ibyo dufise n'ubutunzi dufise. Niyo mpamvu urumva n'umuririmbyi atocika intege, twaya dufocusing imbere. Namba no munsi umunyarwanda ashobora gusohora umurundi akamusumba numbers, ibintu social media ikagenda neza. Rero hakakeneye yuko umuririmbyi wenyine yimenya rero acamenya ati position yanjye imeze gutya, reka ngume ngaho. Yego indirimbo kosho igeze kuri 500k muri 10 jours, ni ibintu byiza cyane gusa. Ndemeye akarabasasi hiza nambari wish ya D1 ntabikunda, ziri kuri terrain ndi byose ziri muri Leo ya Monia Fleur. Gusa tout simplement gusa akeneye yuko naho acha abandi ba investisseur bavuga bati okay, ibi nibyo bateye, reka rero tuvyimbure, kuvyimba no kubategurira nka show muri sama muri juillet basabire. Oya nivyo ni kubasabira n'indi plan voilà, ko bisaba indi mitahe nivyo yego, kugira bategura ibintu bimeze bon, aba suivre umba mahera basohoye bayagarutse. Yego je narakurikanye igana wakoze la fois passée. Numvise uri kuravuga yuko ariho umuntu yahatse guteza abantu yuko hari amabifa asigaye agera yuko baguteza n'abantu. Bemeze gute kuri Simbizi n'abantu baba badatahura ibyo barimwe, ngo batazi ko entertainment ikorerwa kuri mic. Before yari urupapuro ku rupapuro, ikaramu ku ikaramu, je nanditse ibintu ukandika ibi. Mugo no munsi ni mic ko naho ndavyandika ese ko ndabishire kuri micro kugira ndavyanregistre, ndabinumerize, ndabidigitalize. Rero mvuga ikintu kuri micro game byo yuko na ucuza ukivugira kuri micro, pana ucuvuga ati ndaguteza abantu, ndakwicisha, ndagupfungisha, kire baritera bwo. Mbwa ibyo rero mo aho tugeze muri no game turimo, ibyo nta kibanza bifise. No munsi niho yandika Fabilo sika no munsi canke ejo, ariko abwira B-Face ati iyo ndirimbo ushaka gusohora ngo yayisi bigori canke yayisi, ubumva gute utwo dubifi two muri hip hop nato tuje ko dubifi ratwonzi kuba biri ku rubuga, nani biri ku rubuga rero magambe ndayiboye nk'abo mbwiye ngo babyanditse mvugenda birabisanga bazumbaza ibintu by'abantu bazima, pana abantu babaruza byabananiye, abantu byabananiye bikuye bonyene ku mbuga n'ururaza kumbatsa. Baza abantu bazima bakora ibintu biri palpable, dushobora gukora. Simbizi turabona umuziki wa kino gihe dusa n'abagana nko ku musozo, turabona umuziki wa kino gihe umengo warigabuye. Hariho umuziki twara twumva kera ari indirimbo ziba ziyoshe zari mu rurimi rw'igiswahili. Ubwo no munsi umengo igiswahili twaracibagiye ukuntu turiko turifokazinga cyane ku Kirundi, tugahinduramwo mo logo gafaransa kagiyemwo, tugahinduramo kongereza. Umuziki w'igiswahili wagiye umuziki ikintu kimwe abarundi bakwiye kumenya nuko ubwiyenge dufise independence. Meye yuko arabaswahili bayirondeye, n'abantu ba mbere bapambanye kugira independence iboneke. Burya iprona yavukiye mu Buyenzi ari kuri 14 niho hari ni tubona ka etage hajya no kota. Rero na n'umuziki wacu kugira ukure ubeho niko twaririmba igiswahili cyane, nzogabe gushika 2009 na 10 akibiboy ndabibuka bavyibuka basora amahiti. Rero ari ikintu kimukwiye kumenya, wana Fizo indirimbo yiwe ya mbere yakuje umuriro na views, indirimbo yitwa gute? Iri kuri channel yiyo, indirimbo ya kera yitwa indirimbo ya Superman. Nasi Superman yakuje niyo ya mbere yakuje umuriro, yarinje mu rwayo rurimi igiswahili voilà automatically cyonyene kandi. Eske abana bari ku Musaga ntibayikonze cyane gose? Ni ayitakunzwe ni nta namwe indirimbo mu bantu kabisa. Bisigura ikaro irizo yigeze kuza yazarangwe n'umuzi w'abanyarwanda gwera za 2009
ba Medina ba Debene bagisora amahigwe ya nyuma iki tumwe ntigwa baca influence abarundi abarundi baca baratakaza identité y'ibyo baririmba bacagomba kwigana imidiho y'abanyarwanda ufite amakopiniyo yagiye aratwishe kiyagiye twarakubita gaswahili kameze neza kandi turirimbo za Leave Me Alone ya Timboza sinzi kwibuka beef ya wakaripora wanajeshi kandi uce wibuka neza yuko meme n'amasho zasaga plage zande zuzuzwa n'abana bwiza abyumva rero namba dukeneye izo vibe z'ibyo bisaye ku muziki wacu igiswahili tosubira kandi ko ingufu kubera abaswahili baramaze kwiconnecta n'abatanzania Rajon igiye uyenzi ni quartier populaire mze baba cyane gose ufite umva mu buyenzi baramaze ubu bari interesse n'amakuru yaba Diamond abandi yaba Rayvanny Tanzania kwa ndibuka kuvana kaya jana kuri mu buyenzi haba ari antenne parabolique baguma birabira ama televiziyo muri Tanzania kuva kera hose rero twigeze kubitiza gato mu gihe twari dufise umuziki w'igiswahili umeze neza wanditse neza kwa nabo nucuza kurimba ngo ndagupenda unaona weye ndo wangu weye ndo baby nilikuona ulikuya uliniambia urabyumva hariho igiswahili kiri soft kiri romantique imeze uko niko taripa akaswahili nyene umva nyene kari ku murongo mbwa nucuza urimba ibintu biri bizarre bigumye idafashe abyo usanga ngo witeze ngo nanjye narimbye igiswahili c'est pas ça kandi kurimba igiswahili ondera umuntu agikwandikire bien misita kita tizo na mapenzi sinzi niyo yaciye urumva gusa tusempe urumva kubera asharirimba fresh wanakona monya yaritahuye bariko biraza bisaba rero zibe nyinshi urabyo naolewa Monya Karimbo bari baramwandikira bigeswe nta munyamusaga yo kwandika biga ntibiwa Giswahili Monya tuvugisha uko musaga wewe do ni jamaa yangu Monya jamaa yako biga babyandika ndazenga ndise sese nibyo arimbye okay kaneza nawe nasigaye arimba igiswahili numvise ndima yimbaye na nuzeyina gwarugara mu mugo mu muterere gwitwanda Frimeri Arvin numvise ko yarimbaye na Warda kaneza igiswahili bo bagiye bariko ofete urumva ubu bariko baratahura iyo game iri kiraje niyo mpamvu hari gano sinibuka yo nagikorera navuze yuko ubu turi muri 2006 ubu turi muri 2006 yego kuko niho abarundi bari connecté haba amashow za Evasion haba za Palais des Arts za Saga Plage za Misère Vivant buri hageze yuko tugarukana Misère Vivant arabomotse ntiyagihaye uheruka show yari kuri Misère Vivant nibaza ko show yanyuma yabaye kuri Misère Vivant yari ya face to face ya Fizo na Loliro face to face na Loliro face to face ya Fizo na Loliro yanyuma hewa rero show yitwa face to face ya Fizo na Loliro yari yateguwe na GLM Entertainment Pasteur Bagenzi iri no kuri YouTube iriko bari barastana kino barabanyuma bandi yani kuri Misère Vivant mwaka 2000 niyo yanyuma nibaza ko yabaye 2013 iyo ndiko ndakubwira cyangwa izi nizibaye yashobora kuba yarabaye nka 2014 15 nani na show yigize uraherutse show kuri Misère Vivant rero hari ibintu byaba kuri Misère Vivant hari byabera kuri Saga Plage ni moto hawasanga huzuye abantu mugabo no munsi hari n'andi ma plage yabayeho za Old Beach zina free utegura igiteramo ngo gusanga aho ntibajayo bateguye igiteramo ni ibyo rero nibyo bisaba ingufu zajewe nawe kugira igiswahili tukizanye kubera abantu ba mbere bakunda ama plage n'abaswahili cyane muri weekend uzogenda urabe ni usanga gusa ari bari niyo abaswahili bahera hari impamvu rero urumva no munsi turakeneye gusubira muri ivyo bihe abaswahili tubagarukane
ni mpamvu biraryoshe tubazanywe na ba Kaneza ba Mokenzi ba Monia Fleur bana barundi kazi biwanyu hariya bamusaga babazanye bagaca bafatana n'abantu vini bavuye mu buterere bakazanana natwebwe twakuriye mu buyenzi dufatanya bizoba byiza yuko game yacu dusubira kuyubaka kandi so telefone iri international ubu tuzotore Kenya tuzokwinjira kuri ubu uyi na avec revenue yabivuze neza tumuziki nta mupaka ugira wakora umuziki ngizura abashikira cyane gose uzoshika kandi bizogenda Afrika kandi twe duhiriwe duhishije mu Burundi turi mu bihugu bivuga neza igiswahili cyane igiswahili kiri pure kabisa gikwije ibyangombwa yego simbizi tuko turi mu kurangiza mu gusozera plutôt bon nakano kabaye kuri ntuzeba kuri dote ya bakomase kukuntu nibatse ko atari bwa kuri ntuzene twabwa kavugiye ko kamwe muco y'ikirundi wari kuragira kamwe kuginkoko hano bagakomase nabi mu gusozera kugira ucugatanga ku muco uga tujisozera ega na bobo n'umubo kamubatse ati ndumubo apo mugamba ko bamusaga nta muboko musaga baho turakora nese ndwara baba ega iya dufate nk'ubu yaba iby'isakubizi wowe nyine wo byivugiye me ntabyuzi abari ku musaga banywa inzoga gusa nta ndisaki saki urayizi saki y'umukwe ega je n'umugore azambwira ngo urumva ngo ati gisi cyo kuzi wanyu atasake bobo ndabeshega bobo cyane ngo atasaki hari ibibaho gindi umukwe wari ibintu utari kugira imbere ya mwana menya yuko ari binayo kugira hari ibintu utari kugira imbere habwo ngo barakoze amakosa kutankomera amashi kuba narayikubise ku wari ibintu ega sake musanzwe je kwiga cyo gukomera amashi wari kubise bien fresh yose ndetse nifise bisongereza ipembe amarende bayashaka ati mwe ni esege ashara hambere kabisa agasenda baboyi niko nahereye bien none umva bijya n'umuco w'ikirundi gusa imico bimwe byagiye birapfa nturigera umva ngo isake y'umukwe nariye ndumukwe peti peti ndumukwe cyangwa umukwe Nje gituma wari isake warayitamiye ukuya kuntu wayitamiye wari wifashe reka bagomba kubona yuko ndayimomoye kuko yabone yuko umwana wawe nzomusumira nje babise yego babone yuko umugabo ajya ni wasoma ibyo utaribwirana nurambanye n'ingene ngano bana ko njya sisa rero nibisanzwe ababiyenterprese bagana batabizi nabo bavyimye aho bitabaye igihe baja guko inga ni benshi ngavuga tone ujya kuba muhaye inkoko je gatayo bamaye bimeze gute jezo nabica none umunsi nabo baje kunda babazanye indi sake nayo bizogenda gute baritegeko bazovuga ngira ibindi je utazanye isake gumi wanyu uje gukora iki gomba kuzanye isake sasa Buda reka dusozere tugane ku musozo nibaze ko twayaze neza Buda cyane gose nibaze yuko niyo nagutuma n'ikindi gihe uzoheza ukagaruka je nangorana ni muhira aho ni muhira muri akamo twahimiriza kubagira subscribe akamo kabisa na akamo tubateye akamo buri muntu wese azi yuko atarakwa ukazokwa ntibaguhisake nzoburakwa fanya retushe subirayo isake y'umukwe Buda reka nagushimira cyane nanje bro abakunzi ba Akamo TV ndetse abataragira subscribe bagire subscribe babandaye baraba only positive vibe kuri Akamo TV we've done for real tuzosoma kindi ganiro ciao